Yesu ashimwe groupe b'amaso nshuti z'umusaraba ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze muri iki kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igisibo cawe. Uyu munsi turakomeje n'inyigisho zivuga ivya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Turarabira hamwe umugambi w'Imana wo kugira ngo izane ingoma yayo y'imyaka 1000 aho umwami Yesu azoba ari umwami aganza amahanga yose, na cane cane intumbero nyamukuru y'Imana yo kugira ngo Imana izozane ingoma yayo hano kw'isi, aho Imana izotegeka ku mugaragaro ingoma y'imyaka 1000, Mesiya akazoba ari we mwami aganza isi yose. Yesu Kristo umwami wacu akazoragiza amahanga inkoni y'icuma. Ndagira ngo na cane cane umuntu wese asobanukirwe intumbero y'Imana yo kugira ngo izane ingoma yayo y'ubwami bw'amahoro, ingoma y'imyaka 1000. Intumbero ya mbere atubwira ngo intambara zizovaho. Ingingo ya kabiri atubwira ngo uko abigiraga hambaye bazocishwa bugufi muri ico gihe c'ubwami bw'amahoro. Ubwa gatatu haratwereka ivya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Muri ico gihe turaza kurabira hamwe ingene abantu bazoba babayeho mu bwisanzure, bazoba babayeho atangorana, atantambara, atangwara. Hanyuma ingingo ya kane iraza kutwereka ingene urupfu azorukuraho. Muri ico gihe biragaragara neza yuko uzopfa kenyutse azopfa ari uko amaze imyaka 100. Intumbero y'Imana nukugira ngo ica mbere ibicumuro bivanweho, ica kabiri nukugira ngo ivyaha birangizwe, ica gatatu nukugira ngo ibigabitanyo bitangirwe impongano. Hanyuma ubwa kane Imana iragomba kuzana ukugororoka kutazoshira mu bantu bayo. Ubwa gatanu nukugira ngo ivy'Imana yavugishije abavugishwa nayo bisobanura ivy'ingoma ya Mesiya, bisobanura ivy'ubwami bw'Imana, kugira ngo bize bisohore, bize bishike ku mugaragaro. Hanyuma rero ubwa gatandatu nukugira ngo ahera cane harobanuzwa amavuta, kugira ngo abantu babeho bari mu kwera kwayo bagororotse, kandi Imana ize igerere mu bantu bayo, maze ahera cane harobanuzwa amavuta, ntibaze bongere gusubira kwanduza ahera cane. Nukuvuga ngo abantu bazoba bari mu Mana bazoba bagomba kubaho bagororotse, bejejwe kandi batunganiye Imana. Rero uwo mugambi w'Imana, Imana iragomba kuwusohoza. Rero hamwe n'ivyo rero, iyo niyo ntumbero y'Imana yo kugira ngo izane ingoma yayo muri iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 rero nk'uko mubizi ni imyaka isobanura wa munsi wahariwe kuruhuka kw'Imana, wa munsi w'uburuhukiro bw'isabato. Mwibuke ko Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi, hanyuma igasozera imirimo yayo ikaruhuka ku munsi ugira ndwi. Ubwo buruhukiro rero buzoba bugizwe n'imyaka 1000, aho umwami w'abami Yesu Kristo azoba ari we aganza isi yose. Rero hamwe n'ivyo rero reka dusengere iri jambo ry'Imana. Mwami ndagushimiye cyane muri aka kanya kongeye kungira neza kugira ngo dusangire ijambo ryawe ryera ritubwire ivy'ingoma ya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Ndasengera abera bose kugira ngo bitegure kumva ubu butumwa bwiza budukangura, butwibutsa ko tugomba kubera amaso ubugingo, kugira ngo twitegurire gusanganira ubwami bw'Imana bugiye kuza vuba. Ndasengera groupe b'amaso, ndasengera ishengero ry'Imana aho riri hose, kugira ngo umugeni wa Kristo abe yiteguye agavye ari maso. Byose urakoze kubikoze, ndabigushimiye nkenguruka, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane bwoko bw'Imana. Intumbero ya mbere rero nk'uko twavyumvise, Imana igomba kugira ngo ihagarike intambara muri ubwo bwami bw'amahoro, muri ubu bwami bwa Mesiya, muri ubu bwami bwa Mesiya bw'amahoro. Ikintu ca mbere Imana izobanza gukuraho, izobanza guhagarika intambara. Tugiye gusoma rero amajambo atwereka ivyo bice byose
bitwereka ingene Imana igiye kuzana umutekano, igiye kuzana amahoro y'umusesekara. Turasoma muri Yesaya igihimba ca 2 umurongo wa 4. Azocira imanza amahanga, atature amoko menshi, inkota zabo bazozivunjavunjamwo amasuka, n'amacumu bazoyavunja mw'inkero. Nta hanga rizobangurira irindi hanga inkota, kandi ntibazokwiga kurwana ukundi. Imana ishimwe cane. Haleluya. Uno murongo wa 4 uratubwiye ngo azocira imanza amahanga, atature amoko menshi, ngo inkota zabo bazozivunjamwo amasuka. Imana ishimwe cane. Hano turabonye ko amahanga batazoba bagisubira kurwana, batazasubira gutera ngo batere igihugu, ngo igihugu gitere ikindi, ngo ihanga ritere irindi, ngo ubwoko butere uwundi. Muri ico gihe nta bubasha buzaba bukiriho bwo kugira ngo baze gutera, ngo bagwanishe bya bigwanisha bicira umuriro, za nkoho na za mbunda na za grenade na ya mamisire ndetse na za nucleaire, le bombe atomike, ya mabombe y'umuriro amwe yica, eka yaba imbugita canke igipanga. Nta muntu azosubira gushaka kwica uyundi ngo amusinzikarize ubuzima. Nta muntu azagishobora kugira ico yokora ngo yice umuntu, ntibishoboka, kuko umwami w'ubugingo, umwami w'amahoro, umuremyi w'ijuru n'isi, jambo w'Imana, niwe azoba ategeka, niwe azoba ari ngaha ku isi, niwe azoba ari marayobora isi yose, izoba iri mu mutekano. Ngo inkota zabo bazozivunjamwo amasuka. Inkota bahora bafise umugambi, inganda zicura ibirwanisho ntizizosubira kuronka abazishorera. Izo nganda zizokugagwa, inganda zicura ibirwanisho zizugagwa, kubera yuko ntibazosubira kuronka abashorera, ntibazosubira kuronka bagira amakomande, kubera kuno munsi bakora ibirwanisho kugira ngo bikingira abansi. Abandi bagurisha ibigwanisho babigurisha mu bihugu biriko biragwana. Iyo igihugu gitanguye kugwana, gica kitangura kuronderaho kiza kugura ibigwanisho. Amasosiyete rero akora ibigwanisho aca atangura kurungika amadiri canke amabeyi y'ibiciro n'ubwoko bw'ibigwanisho bigezweho karuhariwe byo guhonya no gutikiza no kwica abantu. Ubwo rero ayo masosiyete azugara, no kuvuga ngo hazoshingwaho itegeko ko atantambara igisubira kubaho ku isi. Rero izo nganda zizugagwa. Imana ishimwe cyane. Izo nganda zizugagwa, no kuvuga ngo hano ngo n'amacumu bazoyavunja mw'inkero. Amacumu yandazibagurana, za nsoro, ya masasu ntibizosubira gukora. Mu gishingo cyabyo bazorondera ibindi bikoresho byo gutunganya igihugu, byo gutunganya mu miryango. Bizosigara bikoreshwa mu gutunganya imiryango, abantu babeho batariko bariyumvira kwicwa, batariko bariyumvira guhunga, batariko bariyumvira gututwabo ngo biruke canke ngo batebomoke. Ico gihe ibyahora byica abantu bizovanwaho, hanyuma batangure gushinga imitaha yo kugarukana amahoro, yo gutuma abantu babaho neza. Abantu bazosigara babayeho bose ari isanga n'ingoyi, atanumwe ashaka kugirira nabo uyundi, kubera ko umwami w'amahoro ari wazobategeka mu isi yose. Haleluya. Umwami w'amahoro ni wagiye kuza gutegeka. Muri ico gihe nta ntambara abantu bazosubira kugiriranira. Ivy'amatongo, ivy'abapfapfa uburimbi, ivy'abashaka gutwarana amatongo, umwe akavuga ati wantwaye ahantu, uwundi ati wantwaye ahantu. Ivyo ntibizosubira kubaho, kuko umucamanza adacurwa nkunzi azoba yahageze. Yesu Kristo Munyanazareti adacurwa nkunzi, adacurwa ngondi azoba yahasohoye. No kuvuga ngo muri ubwo bwami bw'imyaka 1000 hazoba hari amahoro y'umusesekara. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nuko rero inyungu ya kabiri atubwira ngo kwishira hejuru kw'abahambaye, abibona yuko bakomeye bazocishwa bugufi. Babandi birata ibyubahiro, babandi birata ko bahambaye, babandi birata yuko ari abanyenkomezi, babandi birata yuko bafise imbaraga zikomeye ku isi, bazocishwa bugufi kuko sega bazoba yahageze. Haleluya.
umwami w'amahoro. Ijuru rizomanuka, ubutegetsi bw'ijuru buzoza, ububasha bw'Imana buzoba buri ngaha. Isi yose izoba iri mu bushobozi bw'Imana, izoba iri mu mbaraga z'Imana. Nta muntu azosubira kwivuga ati ndi umutunzi, ngo ni jewe nsumbye abandi imari, ni jewe nsumbye abandi ubushobozi, ngo ni jewe mfise ibigwanisho bikuru bikomeye vyo gutikiza, ni jewe mfise igihugu giteye imbere gusumbya ibindi. Ivyo byose bizovanwaho. Imisozi miremire izocishwa bugufi. Uhoraho wenyene niwe azoba ashizwe hejuru. Imana ishimwe cane. Reka dusome ayo majambo muri Yesaya igihimba ca 2 nyene umurongo w'9. Dusome mu izina rya Yesu. Abantu bazosubizwa hasi, abahambaye bacishwe bugufi, nawe ntuzubaharire. Injira mu isenga, wihishe mu mukungugu, uhunge ubukare bw'Uhoraho n'ubwiza bw'icubahiro ciwe. Kurabana agakengerwe kw'abantu kuzocishwa bugufi, n'ubwibone bw'abahambaye buzosubizwa hasi. Uhoraho wenyene niwe azoba ashizwe hejuru kuri uwo munsi. Kuko Uhoraho nyene ingabo afise umunsi ivyibona byose n'ivyivuna n'ivyishira hejuru byose, kandi bizocishwa bugufi. Haleluya! Imana ishimwe cane. Uhoraho yarashinze umunsi. Uyu munsi n'uyuhe uri kuravugwa? N'uyu munsi ungana n'imyaka 1000. Murazi ko ijambo ry'Imana twasomye, twigishijwe, twabwiwe ritubwira yuko umunsi umwe ungana n'imyaka 1000. N'imyaka 1000 nayo ikangana n'umunsi umwe. Uyu munsi rero warateguwe. Iyi myaka 1000 yarashizweho yo kugira ngo Imana izivaneho ivyibona n'ivyivuna. Bamwe bavuga yuko bafise ibigwanisho vya nucleaire, bya bihugu vya rutura ku isi bitunze biteye imbere, bijya bizosubizwa hasi. Uwo munsi no gukubita hasi ivyishira hejuru byose, ibihugu biteye imbere, abatunzi basumbye abandi ubutunzi, abakomeye n'abahambaye, abafise inkomezi ngaha mwisi, abavuga ari kijana bose, abakuru bategeka bavuga bagashinga, ivyo bashinze bikaba arivyo biranguka. Bavuze bati turatera intambara baca bayishiraho icitera. Bavuze bati ibi nibihagarare, bica bihagarara. Abo bantu Imana yabashiriyeho uyu munsi kugira ngo ivyabo bize birangire. Ikintu ca mbere Imana izobanza gukora, izobanza gucisha bugufi abishira hejuru. Ikintu cyose cishira hejuru, ikintu cyose gihambaye hano kwisi kizosubizwa hasi, kizocishwa bugufi. Hano ijambo ry'Imana yavuze ngo nawe ntuzubaharire. Imana ntizobaharira, ntizobemerera. Nta muntu azovyura gatwe ngo yishire hejuru, ngo yigira gakomeye, ngo yiyerekane ko ahambaye, hanyuma ngo Imana icibireka nk'uko tubona uno munsi. Ababangurira inkota abandi, abanyaga abandi amatongo, abashaka kwica abandi, abiba ibisuma, babandi bakora ibiteye isoni, uno munsi barashira agati mu ryinyo, bakibaza ngo nta kibazo, bakumva umenga nibisanzwe, bakabona umenga nta na kimwe bitwaye. Ariko ico gihe ijambo ry'Imana yavuze ngo ntuzubaharire. Imana ntizobaharira, ntizobirengagiza, izohita ibavanaho. Umunyakibi nta mbabazi, umunyakibi nta mbabazi muri ubwo bwami bw'amahoro. Abishira hejuru bose bazocishwa bugufi, kuko Imana izoba izanywe no guhora, izoba izanywe no gutegeka. Izoragirisha amahanga inkoni y'icuma, izoragirisha amahanga inkoni y'icuma. Iyo bavuze inkoni y'icuma nukuvuga ngo ije guhana, ije kutababarira inkozi z'ibibi nk'uko byari bisanzwe. Abantu bamenyere bakora ibyo bishakiye, bariba bakabirya, bakabirarana, bakavyirirwana, barica, amaraso ari ku biganza no ku ntoke kubera bagendana ibipanga byo kwica. Abasuma n'abasambanyi n'imboregwa n'abanywa urumogi n'abatinganyi barabikora uno munsi, bakarya bakaryama. Ariko hariho umunsi babikiwe. Uwo munsi ni washika, ni waramukushitse. Umuntu wese yigize agahambaye n'agakomeye, sefini bizoba birangiye, bizoba birangiye. Abarimwo barakora ivy'amabi n'amaroregwa hano mwisi nibabikore basozera, nibagire vuba, nibagire n'ingoga barangize basozere, kuko igihe cyo kuzigwa kwabo kirasohoye. Hariho umunsi, uwo munsi uzobugizwe n'imyaka 1000. Uwo munsi ugizwe n'imyaka 1000. Imana izocira imanza ababi n'abeza,
abagororotsi bazogororerwa, bazaba bari kumwe na Kristo bafatanya kuganza. Ariko ababi, abanyabyaha, abanse kwihana, abigize agakomeye n'agahambaye, uwo munsi ibyabo bizaba birangiye. Bizaba birangiye. Turakomeje dusome ku murongo w'17. Kandi agakengerwe k'abantu kazosubizwa hasi, n'ubwibone bw'abahambaye buzocishwa bugufi. Uhoraho wenyene niwe azoba ashizwe hejuru kuri uwo munsi. Ibigirwamana bizoherengetera rwose, kandi abantu bazokwinjira mu masenga yo mu bitandara no mu byobo byo mu kuzimu, bahunga ubukare bw'Uhoraho n'ubwiza bw'icubahiro ciwe, aho azohaguruka gutigitisha isi. Kuri uwo munsi umuntu azoshibura ibigirwamana vyiwe vy'ifeza n'ibigirwamana vyiwe vy'izahabu, ivyo bamucuriye, ngo abisenge, abishiburire amafuku n'ubuhungarema, aje mu masenga yo mu bitandara no mu bihoro vyo mu bitandara nyene, ahunga ubukare bw'Uhoraho n'ubwiza bw'icubahiro ciwe, aho azohaguruka gutigitisha isi. Imana ishimwe cane. Abantu bazitera mu byobo, bazinyegeza, baziruka. Uzogira utya uhure n'abariko bariruka, bati mbega ko muhunga, ko ata masasu ariho, ko ata ntambara ikiriho, ko ata jenoside izosira kurangwaho, ko ata muntu azobangurira inkota yundi. Mbega bigenze gute ko wiruka amaso ko babaye 8, ko wiruka? Uzogira uki ubona abantu bariko bariyimbirako, abandi bimba baja mu kuzimu, bazokwimba batera amamanuka, bimba ikimanuka munsi birenza kwivu, bazokwihisha biruka bahunge. Muri ico gihe bazaba bariko barahunga icubahiro c'Imana kizoba kigaragara hano hejuru. Imana izobibona umuntu wese. Imana izoba iriko iraraba abantu nk'uko tubona izuba ririko rirarasa. Yizuba rirashe ku mutaga, ntawunamura amaso ngo arabe izuba. Abantu bazoba bariko barahunga icubahiro c'Imana kizoba kiri hejuru ku bicu. Imana ishimwe cane. Imana izoyibona inkozi z'ibibi, baziruka ngo bagerageze guhunga, nka kurya umuntu ahunga igitutu c'izuba. Izuba ryatsi indugumba ikaza, abantu bagerageza kwihisha mu bitutu, bakinjira mu nzu, bakarondera amazi yo kwisukako, bakarondera ahantu hakanye ngo bihishe izuba n'indugumba. Uko niko abantu bazokwihisha, bazohunga. Abasambanyi bazohunga, abicanyi bazohunga, imborerwa ziziruka, abatinganyi, abaharitse, abatoye abagore benshi, abakoze amabi, abivye ntibasubize ivy'abandi, abo bagiye kubona ibara, bazokwiruka. Uzogira uki usanga abantu baraciye amahandaki mu misozi, ugasanga bwaca izuba rirashe, bagaca biruka kugira ngo baze kwihisha icubahiro c'Imana. Abantu bazogerageza gufonda amayeri, bazogerageza gufonda amayeri yo guhunga Imana, ariko ntibizoshoboka. Bazogenda kubana n'amafuku, baze kwimba kujya kwifuku yimbirako, ariko ico gihe mwene data kizoba gisohoye cyo guhora kw'Imana. Imborerwa zizobona ibara, abasambanya babona ibara, abicanya babona ibara, baziruka batagira gitabara. Ariko abana b'Imana bazoba bagenda ku mutaga izuba riva. Imana ishimwe cane. Bazaba bari kumwe na Kristo bafatanya kuganza. Imana ihabwa icubahiro cane. Ico gihe uzohura n'inkozi y'ikibi, yiruka amaso yabaye 8, ati mbega nibiki? Ati ndandingo ndiruka ngo ndabe ko nokiza amagara, ariko nta hantu ufise wohungira Imana. Kuko naho woja mu kuzimu izogutuma inzoka, naho woja mu kiyaga izogutuma ya sato, izogutuma yo cya kidrago, naho woja mu kirere izogutuma inkukuma. Nta hantu ufise ho kwihisha mwene data. Kizwa, hihane, randura icaha uyu munsi, bicitwa uyu munsi. Kizwa, waturewe, mangire Kristo wihane. Hebe ivyo vyaha, bisezerere, bihebe, ihane bicitwa uyu munsi. Akira Yesu bigishoboka, kuko ubwami bwa Mesiya burenda gusohora, bugira ngo bushike. Ingoma y'Imana igirize, inkozi z'ibibi zose zigiye kuba ibishingwe. Abandi bagiye gutabiruke bomoke batagira iyo baja niyo bava. Bazobura iyo baja uruburagamo, baturubuku, bahunge, batagira gitabara.
n'igihe cawe mwene data nshuti y'umusaraba, kugira ngo ubohoke wakire Yesu Kristo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hanyuma ica gatatu twabonye kiratubwira ngo ibya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Ndagira ngo mbwira abantu, ndababwira ibya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Haleluya, haleluya. Ibya Mesiya n'ubwami bwiwe bw'amahoro. Mu bwami bwa Mesiya hazoba hari amahoro ku bamukoreye, hazoba hari amahoro ku bizera, hazoba hari amahoro ku ishengero rya Kristo, hazoba hari amahoro ku bantu barimo barakizwa, hazoba hari amahoro ku baciye bugufi, abicije bugufi, babandi banyarucari, babandi bantaho nikora, babandi bemeye bakabumbwa n'ivyo bafise, babandi baretse kwiganyira no kwidoga no kwidodomba, babandi babayeho ataco biha ariko bagakomeza bakiha Imana, bagakomeza bakemangira Kristo, babandi bahuye n'ivyago bagahura ni hamwe n'itotezwa ariko bakemanga bagakomeza bakarushirizaho kwizera Yesu, bagiye kuzobaho mu mahoro. Aya mahoro niyo ngira ngo twumve ivy'ubwami bwa Mesiya, ivy'ubwami bwiwe n'ingoma yiwe y'amahoro. Turasoma muri Yesaya igihimbano ca 11 umurongo n'uwa 3, haratubwira ivy'ubwami bwa Mesiya n'ingoma yiwe y'amahoro. Yesaya 11 umurongo n'uwa 3 haravuga ngo ikizomuhimbara nukubaha Uhoraho, ntazocira urubanza kubipfa kubonekera amaso yiwe, kandi ntazorushinga kuvyo apfa kumvisha amatwi, ariko azocira boro imanza zibereye, kandi azoshinga urwo baciye bugufi bo mw'isi mukuri. Azokubitisha isi inkoni ivuye mu kanwa kiwe, kandi abanyakibi azobicisha impwemu ziva mu minwa yiwe. Ubugororotsi buzomubera umukanda mu rukenyerero, mbere ukwizigirwa kuzomubera umukanda mu mafyinga. Ibingira rizobana n'umwagazi w'intama, n'ingwe izoryamana n'umwagazi w'impene, n'inyana n'umugunza w'intambwe, n'ishuri ishishe bizobana, kandi umwana mutoya niwe azobishorera. Inka izorishanya n'igikoko citwa idubu, izazo zizoryama hamwe, kandi intambwe izorisha ubwatsi nk'inka. Umwana yonka azokinira ku mwobo w'imamba, n'umwana acutse azoshira ukuboko ku mwimba w'imvuvyi. Hose ku murwa wanje wera ntihazoba hakiri ibiryana canke ivyica, kuko kumenya Uhoraho kuzoba kuzuye mw'isi nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Haleluya, haleluya. Ngubwo ubwami bwa Mesiya bw'amahoro. Ngiyi ingoma ya Mesiya y'imyaka 1000 bizoyiranga. Ikintu ca mbere, aboro bagiye gutabagwa, abakene bagiye gusubizwa. Haleluya. Ndagira ngo mbibutse ubutumwa Yesu yavuze muri Matayo 5. Yaravuze ngo hahirwa aboro mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mwijuru ari ubwabo. Mana ishimwe cyane. Ngo hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka, kuko ari bo bagiye guhazwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ngo hahirwa abatekereza, kuko ari bo bazoragwa isi. Haleluya. Ngo hahirwa abanguranya, kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Mwene data, umva ubwo bwami bw'amahoro buje gutabara impahazwa, buje gutabara abakene, buje gutabara abatishoboye, buje gutabara abafise inzara n'inyota byo kugororoka. Bahereye kera basenga Imana bavuga bati, Imana dutabare, turokore, dukize ibi birara, dukize aka kaga, dukize izi ntambara n'izi mvururu. Abantu batera intambara buri munsi, bama bashaka kwicana, bashaka kwiba buri munsi, akugize urashira ahantu usanga batwaye. Aba bantu nijisho borinogora, aba bantu bagendana ivyipfuzo bya buri munsi. Ndagira ngo nkubwire wowe usenga, usaba Imana kugira ngo uhindure amateka, kugira ngo iguhindurire amateka. Uno munsi urasenga ukibaza ngo Imana ntikumva, ukibaza ngo Imana ntigusubiza. Uno munsi urahura n'ibibazo
ukibaza ngo Imana ntikumva, ariko yarabibitse. Imana yiteguye kugusubiza, igiye kukuraga ubugingo budashira, igiye kukuraga ubwami bw'imyaka 1000. Ukuri kose, waba umukamakare, waba umutamakazi, waba ikimuga, waba ugenda cumbagira, waba umukene, waba baba mu nziva, yaba mu nzu yononekaye, waba wundi afise ubumuga agendana ubumuga, mwese Imana irabiteguriye kubatabara nimba by'ukuri mubihagazemo neza, nimba mutivanze, nimba mutemereye shetani ngo hava bakoresha, nimba mutahisemo ngo hava mugarariza, ariko mugahitamo Yesu wenyene. Imana igiye kuzana ubwami bw'amahoro. Abantu bambere bazotabagwa n'aboro, aboro mu mitima agiye kuraga ubugingo budashira. Nuko rero hano turabonye ibintu byinshi bidondaguwe, ngo ibingira rizobana n'umwagazi w'intama. Bisobanurwa ngo babandi bahora rabicanye, babandi bahora bashaka kumara abantu, ntibazosubira. Uzosigara wiryamira utiriwe urugara inzu, urugi ntuziriga urugara. Ntabwo uzokwigura rondera ivyuma byo kwikingiriza, byo kwitwaza canke byo kurarana. Mwijoro canke ku mutaga uzoryama uruhuke. Mwisi yose abantu bagiye kubaho muri bya bihe byiza Imana yari yaragombye ko bizoba. Mu ntumbero y'Imana, Imana yari yaragombye kuzozana ingoma yayo kugira ngo iruhuke, iruhukane n'abasabyi bayo, iruhukane n'ishengero. Ishengero rya Kristo rigiye kuzoza kubana na Kristo muri iyi ngoma y'imyaka 1000. Imana ishimwe cyane. Hano twabonye amajambo atubwira ngo ibingira rizobana n'umwagazi w'intama, n'ingwe izoryamana n'umwagazi w'impene, n'inyana n'umugunza w'intambwe, n'ishuri ishishe bizobana, kandi umwana mutoya niwe azobishorera. Haleluya! Ubu iyo uhuye n'umugizi wa nabi yifuza kukwica, iyo uhuye n'umusuma yifuza kukwiba, iyo uhuye n'abadayimoni bifuza kugirira nabi, ariko ico gihe ndagira ngo mbwire ngo abadayimoni bazotsindwa bakurweho. Nta mudayimoni azorangwa mu isi y'ingoma ya Mesiya. Abadayimoni bazokurwaho, abadayimoni bose bazovanwaho bakuburwe, kubera ko shebuja segaba wabo shetani azoba yafashwe, azopfungwa, apfungwe kumara imyaka 1000, azopfungwa kumara imyaka 1000. Muri iyi ngoma ya Mesiya nta mudayimoni azoba kirangwa mu isi, nta ngwara zoba zikirangwa mu isi, nta bwicanyi buzoba bukirangwa mu isi, nta mabagiteri canke amavirusi azosubira kurangwa muri iyi ngoma ya Mesiya, kubera ko ubitera azoba yafashwe mpiri. Ndagira ngo mbibutse ivyuko Satani azoba yaboshwe. Mu vyahishuro Yohana igihimba ni ca 20, reka tuhasome. Ivyahishuriwe Yohana igihimba ni ca 20. Inkomoko y'ubu bwami bw'amahoro ni kubera yuko Imana izoba yamanutse ikazana ububasha n'ingoma yayo. Ijuru rizomanuka rizana intebe y'Imana, Imana ivyagire i Yerusalemu. Hanyuma Satani azofatwa abohwe. Nukuvuga ngo hano kwisi Satani ntabwo azoba kiharangwa, abadayimoni ntibazoba kiharangwa. None mwumva hari umwicanyi yoboneka, mwumva hari umusambanyi yoboneka, mwumva hari igisuma cogira ikibanza? Kuko nta kibanza cogira, kuko shebuja wiwe ntawe ukiriho, yarafashwe, yarapfunzwe. Vyahishuro Yohana 20 haravuga ngo mbona umumarayika amanuka avuye mu ijuru afise urupfunguzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe, afata ca gisato n'ico ya nzoka ya mbere niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka 1000. Agikororera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumanya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsa iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira gikuye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Haleluya! Muri iki gihe twariko turabona yuko ingwe n'umwagazi w'intama bizorishanya hamwe,
ibyicanyi byahora bimara abantu bizohinduka bimere nka kumwe ko muri rya tongo ryo muri Edeni. Adamu ataracumura ntabwo hariho ibiryana, niwe yita amazina ibikoko. Muri ico gihe bizaba bimeze nko muri ca gihe cyo muri Edeni. Burya bwami bwariho ico gihe mu gihe cyo muri Edeni Adamu ataracumura nibwo buzokongera kugaruka. Ico gihe ya nzoka ariyo Satani, ariyo wa murwanizi, ntiyari bwaze guhenda Eva, ntibari bwaje kuri ca giti. Iyi nzoka rero, uyu murwanizi, ya nzoka ya mbere imwe yahenda Eva, niyo izofatwa ibohwe, niyamara kubohwa igashirwa mu kuzimu, bakamushirako iminyororo, bakamuboha, bakamushira mu byobo, agapfungirwayo kumara iyo myaka 1000. Niho bwa butegetsi bwa Adamu, rya tongo ryo muri Edeni, hamwe hari amahoro y'umusesekara, bataracumura bizoca bigaruka. Isi izokongera kwibonamwo ivya rya tongo ryo muri Edeni, kubera ko intambwe ntizosubira kurya ibindi bikoko. Abicanyi ntibazosubira kugira agatima ko kwica abandi. Nukuvuga ngo idubu, ca gikoko c'amero kiryana citwa idubu, ico gikoko ntikizosubira kurya abantu. Ngo umwana azoshira ukuboko ku munwa w'imvuvyi w'imamba, umwana azokinana n'imamba. Imamba ni inzoka, za nzoka za zindi z'ubumara, ntizizosubira kuryana. Nta mamba zizosubira gukomorana, nta muntu azosubira kugira ubwoba bwo gutinya igikoko, kubera yuko shebuja w'ubwicanyi, shebuja w'ibinyoma, shebuja w'abanyabinyoma bose azoba yarafashwe, azobanza gukurwaho, azobanza gupfungwa, azobanza kuvanwa hano mw'isi. Ubwo rero nta mudayimoni, nta mwicanyi, nta ngwara, nta kibazo isi izoba igisubira kugira, kubera ko Shetani n'abakozi be bose bazaba barafashwe mpiri. Isi izoba ifise amahoro rero. Umwami wacu Yesu Kristo niwe azoba ahangamye, kuko azogenda kubura avaneho ibizira. Twabonye intumbero y'ikizoba kizanye Yesu Kristo. Azoba azanywe no kugira ngo ibicumuro bishire. Ibicumuro bizovanwaho. Umuntu wese acumura nta kibanza azogira mu bwami bwa Mesiya. Umuntu wese yumvira gucumura nta mugambi azosubira kuronka ngaha, nta kibanza azoba gifise. Ibyaha bizorangira. Imana ishaka kugira ngo irangize ibyaha. Ibyaha ibivaneho. Imana izovanaho ibyaha. Ibi byaha abantu bakora bakabigotomera nk'amazi, Imana izobivanaho. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Muri ico gihe umwami Yesu Kristo azoba vyagiye ku ntebe y'ubwami i Yerusalemu. Jambo ry'Imana avuga ngo mwiteze gucungurwa kw'imibiri yacu. Imibiri yacu turiteze gucungurwa kw'imibiri yacu, aho ata muntu azosubira kwicwa, aho ata muntu azosubira kuzibugwa amacumu, kandi yaramaze kwiyegurira Imana. Ico gihe hazohanwa abatacunguwe, hazohanwa abatababariwe, hazohanwa abatemeye guca bugufi imbere z'Imana. Ariko abana b'Imana uno munsi barakuroga, bakakugira mu bapfumu, ugasanga umuntu arapfuye akicwa na agisida kandi ataruhara yabigizemo. Ugasanga umuntu ararimye utwiwe baratumutwaye kandi yari yaturimye yifuza ko yoturiye. Ugasanga umuntu arubatse inzu, ariko abicanyi bakaza bakayisenya, bakayiturira, bakayituriza umuriro. Ugasanga umuntu barakwiciye abana, barakwiciye abantu. Ivyo bizovaho. Ivyo bizovaho. Aho umugororotsi azobaho mu mahoro, aho umugororotsi azoba hanezerewe, azoba hatawanja wangura. Ico azokora cose kikazomubera kuno. Azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, ngo ibibabi vyaco ntivyuma. Haleluya! Ngo ariko ababi ntibamera batyo, ngo bamera nk'umuguruko utumurwa n'umuyaga. Ngo nico gituma batazoshobora guhagarara ku munsi w'amateka. Haleluya! Nta nubwo bazohagarara mu ikoraniro ry'abagororotsi. Muri Zaburi ya mbere niho tubona ayo majambo. Ndagira ngo rero nkubwire yuko ivyo byose Imana izobivanaho, hanyuma hazanwe ukugororoka kutazoshira. Imana ihabwa icubahiro cyane.
hazozana ukugororoka kutazoshira. Haleluya! Ubwami bw'Imana buze nk'uko byavugishijwe, nk'uko Yesu Kristo yabivuze, nk'uko intumwa zabivuze. Mu isezerano rya kera havugwa yuko hagiye kuza ingoma ya Mesiya. Mu isezerano risha dusoma ko hagiye kuza ingoma ya Mesiya. Mpwemu Yera bivuga byeruye yuko hagiye kuza ingoma ya Mesiya. Rero ico gihe ingoma ya Mesiya izoza, ibyavuzwe bishike, ibyavuzwe bisohore ku mugaragaro. Muzovyibonera. Hahirwa abazoba bari muri ubwo bwami, barya banywa, haleluya, barira ku meza y'umwami wacu, ahazozira kwima ingoma Yerusalemu. Imana ihabwa icubahiro cane. Ndaguteguza mwene data, witegure, nanje nitegure, abera mwitegure, shengero ry'Imana gitegure, abakristo bitegure, abana b'Imana bitegure, kugira ngo twinjire muri ubwo bwami, tububemwo, tubwitegurire. Buri muntu wese yicaragavye abere maso ubugingo, kuko Yesu Kristo aragira ngo aze gushinga ingoma yiwe. Hahirwa bazorira muri ubwo bwami, hahirwa bazokwicarana na Yesu, bazokwama bamuraba ukwasa. Haleluya! Nguko tuzosa nikurahishurwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko ico tuzi nuko niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba ukwasa. Imana ishimwe cane. Imana izozana ahera cane hagerere muri twebwe. Imana izozana ahera, izoza. Imana irera, iragomba kubana n'abera bayo. Imana izozana ihema ryayo ry'ibonaniro, ize kubonana natwe imbona nkubone, aho tuzokwama ngo dushashe turaba munyonga ha data, ngo ahera cane harobanuzwa amavuta. Ayo majambo reka tuyasome nkuko Daniyeli yabidondaguye. Daniyeli yarabidondaguye mu gitabo c'abavugishwa n'Imana, Daniyeli igihimba n'icicenda. Daniyeli igihimba c'icenda umurongo wa 24. Amahinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara canyu cera, kugira ngo ibicumuro bishire, n'ibyaha birangizwe, n'ibigabitanyo bitangirwe impongano, hazanwe kugororoka kutazoshira. Ibyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana, ngo bimatanishwe ishashara, idomwe mu ikimenyetso, ahera cane harobanuzwa amavuta. Haleluya! Imana ishimwe cane. Ibi nivyo mugambi w'Imana. Imana ibishurira Daniyeli, iramwereka ibizoba mu ntumbero z'Imana, kugira ngo iyi ngoma ya Mesiya ize nukuza kumarikanya icaha n'ivyaha n'ibicumuro n'ibigabitanyo. Hazane kugororoka, hazane amahoro, hazane umutekano, hazane intsinzi y'Imana ku mugaragaro, aho tuzokwama turi imbere z'Imana, turabera, dushima Imana kandi tuyikengurukira ubudasiba. Haleluya! Hanyuma Imana iragomba kugira ngo ikureho urupfu. Imana ishimwe cane. Intumbero y'Imana mu mugambi wayo nukugira ngo urupfu ruveho, urupfu ruzokugwaho. Jambo ry'Imana ryatubwira ngo uzopfa akenyutse azopfa amaze imyaka 100. Ico gihe uzopfa akenyutse azopfa amaze imyaka 100. Imana ishimwe cane. Imyaka 100 uzopfa akenyutse, uzopfa akiri umwana. Reka dusoma ayo majambo muri Yesaya 65. Gitabo c'abavugishwa n'Imana, Yesaya 65 haratwereka ingene urupfu ruzomagwa inguvu. Urupfu ruzomagwa inguvu, rukugwa imbaraga, kugira ngo Imana irufate mu minwe, irufate mu kuboko. Uw'Imana idashatse kwapfa ntazopfa, uw'Imana ishatse kwabaho azobaho. Ico gihe Imana izogenda ihana inkozi z'ibibi, izivanaho, izica, izikuraho, izimara, izikuraho. Ariko abagororotsi, abana b'Imana ntibazopfa, bazobaho. Imana ishimwe cane. Nguzopfa akenyutse ngo azoba ari upfuye amaze imyaka 100, kandi ngo azoba abaye ikivume. Uzorinda apfa nuko azoba yavumwe. Ariko ubundi Imana nta mugambi ifise
wo kugira ngo abantu baze bapfe mu bwami bwa Mesiya. Ishaka ko bazomara iyo myaka 1000 nk'uko Imana yari yarapanze ko Adamu wa mbere yategerezwa kurangizanya n'ikinyagihumbi, ategerezwa kumara imyaka 1000. Abantu baragerageza kera gupfa bamaze imyaka 1000. Abantu baragerageza kera gupfa bamaze imyaka 1000, ariko barayababa ntibayishikiriye. Muri ico gihe nico gituma Imana yarashinze ubwami buzomara imyaka 1000. Yesaya 65 umurongo wa 20. Ntihazokongera kubamwo abapfa bakiri inzoya, canke umutama adasozereye imyaka yiwe, kuko umwana azopfa amaze imyaka 100, kandi ukenyutse ntashitse 100 azoba yavumwe. Imana ishimwe cane. Haleluya. Uzopfa akiri mutoya, nka kurya umuntu ahitanwa na agisida n'inzeduka, ugasanga arapfuye akimara myaka 15, 20, 15, yavuka akavuka hwera. Ico gihe siko bizoba bimeze. Reka ndahasubiremo. Ntihazokongera kubamwe abapfa bakiri inzoya. Haleluya. Abapfa bakiri inzoya bizoba bihagaze. Babandi bapfa bakiri bato, nukuvuga ngo bijya byose birahagaze, bizoba bivanyweho, ntibizosira kubaho. Ntibazokongera kubamwo abapfa bakiri inzoya, canke umutama adasozera imyaka yiwe. Gusozera imyaka yiwe, umutama azopfa asozera imyaka yiwe, bisobanurwa ngo mu ntumbero z'Imana bizomera nka kurya ko mu gihe cyo kuri Adamu. Mu gihe cyo kuri Adamu, Imana yari yararetse ko abantu baramba imyaka 1000. Umuntu yarabaho akamara imyaka 900, akaburamwo imyaka mike kugira ngo agere ku myaka 1000. Haleluya. Reka turabe imyaka Adamu yamaze. Itanguriro igihimbano ca 5 umurongo n'uwa 5. Iminsi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 960, araheza arapfa. Ndasubiramwo. Iminsi yose Adamu yamaze yabaye imyaka 960, araheza arapfa. Imyaka 960. Haleluya. Mwibuke ko Adamu amaze gucumura, Imana ikamubwira yuko azopfa, ariko Imana yari ifise umugambi ko abantu bo muri iki gihe cyo muri Edeni baramba bakisazira, kandi ubusaza bwabo bwarinda gushika mu myaka 1000. Rero nico gituma ijambo ry'Imana hano rigarutse kutubwira ngo nta mutama azopfa adasozereye imyaka yiwe. Nguzopfa kenyutse, ngumwana azoba apfuye amaze imyaka 100, ngo azoba apfuye akenyutse. Umuntu azoba apfuye ataramara iyo myaka azoba apfuye akenyutse. Iyi myaka 1000 itwibutsa umugambi w'Imana, ico Imana yari yaragombye ko kiba mu gihe cyo mwitongo ryo muri Edeni. Abantu bari bafise imyaka y'uburumbuke, bararamba bakamara imyaka hafi 1000. Mu myaka 1000 baburamwo mikeya, bararamba, byashakiwe ko bamara imyaka 1000. Bisobanurwa ngo mu gihe cy'uburuhuko bw'isabato, Imana igihe yaruhuka, Imana iragomba ko izana burya buruhuko bw'isabato bumara imyaka 1000, Imana ikabana n'abantu bayo. Haleluya. Rero ubu buruhukiro bw'isabato, uburuhuko bw'abantu b'Imana, ndakuraritse kububamwo, ndakuraritse kubwinjiramwo, aho tuzobana na Kristo turi muri iyo ngoma y'Imana. Imana iragomba kuza kuruhukana n'abantu bayo, nk'uko umwanditsi wo mu Baheburayo yabisobanuye. Imana iragomba kuruhuka kandi karuhukana n'abatumire bayo. Abaheburayo igihimba ca 4 haravuga ngo uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ngo nuko kuko isezerano ryo gushika muri ubwo buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvirwa ko akererewe.
haleluya. ubu buruhukiro ntihagire umuntu yumvirwa ko akererewe. Abaheburayo igihimba ca 4 umurongo wa mbere ngo nuko kwisezerano ryayo ryo gushika muri ubwo buruhukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvirwa ko akererewe. Haleluya. ntihagire umuntu muri mwebwe ahomba ubu buruhukiro. Imana yarateguriye abana bayo, yabateguriye ibyiza, yabateguriye ibirori, yabateguriye umunezero, yabateguriye kuzokwamana nayo, tukazokwama turi imbere zayo, tukazokwama tunezerewe, tukazokwama turi mu mahoro. Haleluya. kuko ivy'Imana ikunda yavyiteguriye abayikunda, abayisenga, abayitakamira n'abayiborogera ku murango no mw'ijoro. Imana ishimwe cane. Pawulo atubwira amajambo y'ukuntu Imana yateguye ibyiza yuko izoha abazoruhukana nayo. Imana ishimwe cane. Pawulo atubwira ivyo Imana yateguye mu kuruhukana n'abantu bayo, ivyo yateguye tudashobora gusobanura n'akanwa kacu n'ubwenge bwacu, ivyo tudashobora kumvisha amatwi yacu, ivyo tudashobora kubonesha amaso yacu, ivyo Imana yavyiteguriye abagurano bayo. Abikorinto ba mbere igihimba ca 2 umurongo w'9. Ariko nk'uko handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona, n'ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, byose Imana yavyiteguriye abayikunda. Haleluya. ivy'ijisho ritigeze kubona, ivy'amatwi atigeze kumva, ivyo tutigeze twiyumvira mu mutima, hari ibindi bintu bihishijwe vy'Imana. Imana yavyiteguriye abayikunda, yavyiteguriye abazobana nayo muri ubu bwami bw'Imana, muri ubu bwami bw'ingoma ya Mesiya, aho tuzoba mu mahoro, amahoro y'umusesekara, amahoro yuzuye, amahoro asesuye, amahoro y'Imana. Ndakwipfurije amahoro, ndakwipfurije umutekano, kugira umutekano mu mutima. Nawe wohura n'ibikugerageza uyu munsi, shika mushiramanga, ugwana urugamba, ugwana intambara nziza, woye kurambirwa, woye gucika intege, kuko hariho ibyiza Imana yateguriye abasavyi bayo, hariho ibyiza Imana yateguriye abayikunda, kugira ngo baze babane nayo mu bugingo budashira. Mwene data witegure, witegure nanje nitegure, ishengero ry'Imana ryitegure, gurupe b'amaso mwitegure, abera bose mwitegure, kugira ngo ubwami bw'Imana ze tubuwemwo. Ndakuraritse mwene data, hano ijambo ry'Imana yaturaritse, mwemu yarariko arararika kugira ngo abera bose aho bari bitegure kuzoba muri ubu bwami bw'Imana. Tugiye gusenga mu gusozera iri jambo ry'Imana, dusengera umuntu wese yitegure, agabe, abe maso, arushizeho kwezwa, kugira ngo tuzobe umwe mu bamambre, mu batumire bahire bagize iyi ngoma ya Mesiya. Haleluya. kuko Imana yarateguye ko izobana n'abantu bayo muri ubu bwami. Ubu bwami buzaba buri kumwe n'abantu b'Imana. Imana igomba kubana n'abantu bayo. Rero mwene data witegure, ntuhombe, ntuhombe ubu bwami wobuhombye, wobuhombye, kuko abatazobubamwo bazomaramara, ngo bamwe bazikangurira ubumaramara n'ibitetegwa bitazoshira, ngo ariko abagize ubwenge ngo bazokayangana, ngo abashikanye benshi ugakiza bazokayangana, bagiye kwakaka nk'izuba muri ubwo bwami bwa Mesiya, ibihe bitazoshira. Haleluya. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye cyane kuri aya majambo meza yo kugira ngo umugeni akanguke yitegure, abe maso, maze twitegurire kwinjira muri ubu bwami bwa Mesiya. Ndasengera gurupe b'amaso, ndasengera abakristo bose, ndasengera ishengero ryose, ndasengera abera bose mu mihingo y'isi itandukanye, abakuru n'abato bose bace bugufi, bitegurira ubwami bw'ingoma ya Mesiya, maze babwinjiremwo. Mwami Yesu Kristo, ntihagire umuntu n'umwe ahomba ngo aceregwe, ariko Mwami ndasavye ngo bose bitegure, kugira ngo twese twitegure. Nanje Mwami nitegure, abera bose bitegure, abana b'Imana bose bitegure, maze twinjire muri ubwami bw'ingoma ya Mesiya.
Data ndagushimiye ko wampaye kubwinjiramwo, ndagushimiye ko ubwami bwa Mesiya wampaye kububamwo, ndagushimiye ko ubwami bwa Mesiya wuntumiriye, ndagushimiye mwami yuko wampaye kubuvugira no kubuvuga no kubwamamaza no kubukwiza hose. Ndasabye mwami niwe mwene data abumwe mu babuvuga mu babukwiza hose no mu babwamamaza, abumwe mu babwiteguriye. Yesu Kristo urakoze kubikoze ku bantu bose amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, urakoze ku bantu bose bagiriwe ikigongo n'ababa bari wicumuro byabo. Ndagushimiye kubikoze, uhabwe icyubahiro kubiteguye gusanganira Mesiya bose. Data ubarinde wa mubi, ubakize, ubagire neza, ubatsindanishirize mwami. Ndabigushimiye, ubishimirwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya bwoko bw'Imana, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nuko rero abafise ibibazo, hariho abibazo bati mbega none nyuma y'imyaka 1000 hazoca habiki? Abandi bati mbega none Satani ko azopfungwa iyo myaka 1000 hanyuma bakatubwira ko azoca arekurwa, hazoca habiki? Imana ishimwe cyane. Abandi baravuga bati mbega ibyo by'umweru 70 ati bizoba bimeze gute? Ati mbega ubwo bwami ati bizoba bimeze gute? Ibibazo byose wowe ufise birungike tubistangire ibisubizo. Ntagire ucererwa, ntagire ukekeranya, ntagire uwihebura. Mwese nimuhaguruke dufatanye urunani rwo kugira ngo twamamaze ubwami. Udasobanukiwe nubaze hakiri kare kugira ngo Yesu agusobanurire, mpwemu yaragusobanurire, natwe dushobojwe tugusobanurire. Haleluya. Baza Yesu, baza mpwemu yera, pfuka musenge, soma Bibiliya, rushizaho kurondera mu nyonga ha Data kugira ngo wezwe. Nuko Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 81588 Umwami Yesu Kristo abahezagire. Haleluya, amen.